injyane na cyane ziri hagati ya Sean Queen ndetse na Lolilo, wowe uri umuntu wo wa hafi na cyane yuko amatwi ansumira yuko mushobora kuba mu mafami buzivuga kwiki na cyane ku mwana. Benshi bavuga ngo umwana si wa Lolilo ahubwo umwana ni wande, ngo ni wa mutoyi wa Lolilo. Bonjour, bon après-midi, bonsoir mesdames et messieurs, nibazi ko mwese neza na cyane ko mwamaze kumva ko ndetse ku majwi n'amashusho mukaba muri kumwe na Mr. Da Silva Mwitingwanyi wakoze byinshi muri kano gakino ka 2-5 ndobwa ati uno munsi ndi kumwe nanze bamwitwa nje bamuta Bidondo Chance Bidondo Love dakana mubari ati salama mzee. Salama kabisa. Umeze neza? Pole nashukuru. Duherukana kera? Kera kweli nari mu bintu byinshi. Ubuzima kwareruka urasiko umuntu afise abana. Rega kwibaruka. Ya. Subirayo ni ababa. Ni probleme. Na mwanya wo kugira ngo umuntu akubitera igara cange yinjire mu bindi bintu byo gutemberera abantu, ni probleme umuntu abirukana. Wowe ngo duherukana kuri anniversaire ya Muco nimba ntihenze ya. Kuri anniversaire ya Muco. Ya ni chawa. Supportinga. Chawa. Oya si chawa n'umugenzi wa wo mu mutima. Sinjo chawa. Ibintu byose. Bwana. Ibintu byose avuga yakwitaba. Ibintu byiwe byose aranyitaba. Nawe ubwawe byawe ukajaye. Vraiment. Bidondo. Ko ndagusanze ngaha anye ko kantu amoze. Reka ndagusabe ubanze kwanza unywe ku kantu gatoya hama ibindi bibandanye mu. Nacho akana kantu simple. Nagasoda canke sinshobora kuvuga ibyo biri ndani ariko kenshi ndakunda kuza kwipoera ngaha kuri 4 numero 29 kwa mama Shadia niyo mwipoye ufata gahogo na toke na hanu atekereza yana chemsha ko Romeo ya Bidondo. Nyuma yo kumva yuko nyuma yo gusohora ururi muziki wawe ndetse witwa Nana ukwezi kose kuraheze YouTube channel yawe utigera ironka ikintu na cyane ko twatuzi ko Bidondo nubwo atari karasohora indirimbo yaragerageza akavuga ati jewe ngire mfate nshireko utundi tuntu dusanzwe na cyane mu turi mu bwoko bwa comedy. Uno munsi ku Bidondo atari karabikora ubuzima bwarahindutse. Amasponsoro yaragabanije yarabuze amasponsoro si kujya kuntu ndashobora kuvuga amasponsoro ari abantu bambeshe kenshi bakubwiyeho ndugu yangu mitatumia hata $200 ufanye clip au hata 300-500 bigashika wa munsi ukamutelefona gatangura kwitaba biramunaniye après 3 jours acara ku block nanje ncandabya basi reka ngore ku bushobozi bwanje umunsi nzoronga amahera video nzusora sinaronsa amahera video nzobandanya ndabaturisa ama audio gusa sinshobora kureka abafanzi banje bagende uko nyene nibawe na kiwi ndabapiga bene uwezo wangu arigiye muri TikTok ngabatu ngatamba tunungu tuma audio twanje ngarungika kugira ngo abafanzi banje babandanye baguma bavuga ati nakariho ntaraba Jesse nzima man oya fuma ndabaturise akantu ngaka comedy ugati umunyongi gisusu gusa fuma nyongi gisusu kuri TikTok cyangwa ku Facebook ariko Jesse nzima nuzi byo kuzima ngo nashobora kumara ukwezi kose sindarungika akantu mu bafanzi wapi oya abafanzi banje nico baranguye uravye ni bandi bantu muri industry batariko barakorana cyane yuko uri narabibonye mu muziki ndundi benshi nabonye ko barahagaritse ariko mu bakamingi bamwe barakora bafise amahitsi meza kandi igituma ndabashimiye abakamingi nouveau génération donc badufashije kudufatira tele tugiye tukagaruka tugasanga indundi ifise ingufu donc ni muntu ni défenseur aragufatira défense arige urazima ugasanga dufate nga petit kilikuwa ari haja cyangwa dramatique cyangwa bifesi bari haja bako adufatira ama defense kuko tukazima twese abanyamahanga bashobora kuza
niho bacatangiye kwiyongera amati bakawutwara umuziki wose ugasanga umuziki wagiye mu kindi gihugu natwe kugira ngo turonge dusubire kuri probleme bigoye. Bidondo akajwi kawe cenye se bikora mu gahogo nubwo uri kuranywa akantu gakanye ndacenshane yuko baze kumenya neza ati ni Bidondo turi kumwe ku ndirimbo Simone. Jenny chayo usimuoni ule anapendeza, usimuoni ule anapendeza, asikutishe usimuoni anapendeza, ana cha kukupa mama leo na kesho mimba kwako hata kutupa kikoropo. Haya kwa kuna familia baba na mama watalia, usimuoni ule bombo crash ni vibe. Okay, Bidondo iyo ndirimbo iririmbye nk'umwaka wa ryari? Iyo ndirimbo imaze imyaka nka 20 yo muri 2005 kera kwe. Donc video niyo muri 2005 ariko audio ndibaza ko ni ama 2002 ndiko ndiruka kwa Jeremy kera n'abasosokei Baperaps ya muri 2005 2002 ndiko ndasora audio ariko audio ni yaronse nguvu cyanda kupita video nari kumwe n'umupetit wa Dila umupetit wanje wa Sirsiri ebwana tuko tunachana saa kula bya bindi bavuga ati ebwana ati aho uronderera Dila niho Bidondo ni Bidondo hari donc ya Bidondo adufata twese. Okay, ya ivyo birabaho. Bidondo wewe na Lolilo ninze muntu yatangiye kuza mu muziki? Lolilo kuva kera. Lolilo kuva kera tusi turaba legend ariko Lolilo yatangiye kwinjira mu muziki kuva kera. Bo ni video na clip yatangiye gusohora clip avant abaririmbyi bose. Niyo umurundi wa mbere mu gihugu yasohoye clip kuko abandi zijya si clip zijya zari umuntu akahagarara hamwe nga gospel apana nga gospel donc umuntu akagarara hamwe bagafatira image A jusqu'à Z urumva nijya ariko umuntu wo gutanga hakuna location ya location Lolilo niyo yatanguye ndibuka iyo ndirimbo uvye kuri simubesha niwe. Okay, hagati ya Big Fizzo na Lolilo ninde yatangiye kuririmba kuko wewe uri narabibonye? Kuganje sinzi kweli okay, ntacyo biba bitwaye. Injyane na cyane ziri hagati ya Sean Queen ndetse na Lolilo, wewe uri umuntu wo wa hafi na cyane yuko amatwi ansumira yuko mushobora kuba muri mu mafami buzivuga ku iki na cyane ku mwana. Benshi bavuga ngo umwana si wa Lolilo ahubwo umwana ni wande, ngo ni wa mutoyi wa Lolilo. Kuganje yo ni problem familiar ariko problem familiar kugira ngo yere bisaba ko abavyeyi bumvikana. Abavyeyi bamaze kumvikana baramufatira decision umwana kuko kubwanje ndashobora kuvuga abavyeyi bose bafise amakosa. Abavyeyi bose bafise amakosa, bisaba ko kwa kuntu bararonderanye bakagirega partnership yani tunda yani bakagerageza kugira imbanye kwa gihe baracyara bashushu bwari urukundo rukomeye nico gituma umwe arashobora kurondera undi bakagirirana pitié. Oui c'est mon ex ka toravya donc umuntu kwanza ex ni umuntu ngumusheri kubwanje umuntu waravyaranye sumu ex umuntu waravyaranye donc ni mzazi mwenzako. Ivyo byaba ex byaba coming byaba ngo ex wangu ex ni ubusheri cucu umuntu waravyaranye murashobora kuhuza mariage y'uyo mwana bitegerezwa papa ahagarare yajya mama ahagarare yajya donc muri abantu muri respectable. Donc umuntu aze gutanga ingwano arabarondera mwese babiri. Donc bisaba ko kubwanje Lolilo arashobora kuza na Chanel bakatoa asira bacha bararonderana bakaraba kuntu ewana ibi bintu tubipange gute kugira umwana wacu indurive hagati ya ni umwe ajichomwe mapili atafite mwenzake bila hivyo
vita yaweze kuisha. None ko hagati yo kumva yuko nabavyeyi baravyaranye sivyo ariko bobo harimo umwe bataza yemera yuko batigeze bavyarana ndetse bagendanye gusa. Iyo ni shavu. Iyo ni shavu yuko ndo kuvana ngene urabona ari umugiye umuntu munatandukana umuntu akadoka uko imbwa deske mini sarana imbwa. Ujya mugabo cyeni imbwa sinzonsubira. Eske nimba rujya mugabo ni imbwa. Donc umwana wawe ni imbwa wavyaye ni donc ijya ni twese turabitahura tumaze kubaka tumaze kugira ama divorce na divorce. Donc ni shavu ariko Chanel yabivuze kubira shavu na Lolilo afite shavu ariko inbox yabo nayo abantu hafi bizo famille abantu bakunda kubegera je ndashobora kubabwira basiendi kote moya bagume babahanura barabe kuntu baronderana kugira umwana bamugirire protection. Je ndabizi ko Lolilo ufite shavu grand frère ariko sindi shavu na Chanel my sister ndabizi ko ufite shavu ariko sindi shavu kuba kwisi iyo ni indirimbo yanje naririmbye n'umuntu bita Sudi Unique yaranzanire test urabona ubuzima namaza seseka nibayo donc mukabandanya uko donc muriko murica kariyere y'umwana kariyere fitir kizazi kiwanyu ya donc muriko muricira fitir ule mtoto atatoka pale atakuita tate azomumagara Lolilo nawe tate. Nyuma yo kumva yuko wewe nk'akarorero usivye ko twe turinjira mu bintu vya Lolilo cyane ariko nuko nzi yuko numva hajya byikuri muri amafamiye canke nivyo nyine vya famille nyene y'umuziki ndundi. Donc Lolilo n'umugenzi cyane na Chanel ni sufo my sister tora ririmbanye ariko umuntu tori hafi cyane ni Lolilo. Kivyangu mimi je naramuhanuye nacharanyumva acarambira bidondo bakumvura umugenzi umwana akaza kwa kuntu yanunse akaza kunsabe papa pardon je kubganje ujya n'umwana wanje ndashobora ku urumva arageze naho umwana atuka ya arageze umwana gatuka papa wiwe yarabimbwiye narabigize kubira ishafu umwana yaranuse dufate nka wewe umwana waramusumye waratanza amahera amashuri akagutuka bigashika naho kavuga nabi ya ariko kubya kuno role y'u papa umwana kandi shavuge mu vyeri nirwa ntirirara ya fimbo ya mzazi ya yuwi umwana ashobora kuza akambwira papa pardon et non si je vais pleurer je vais lui c'est ma fille mais yarabimbwiye naga vraiment uko byogenda kose c'est ma fille je vais donner la pitié je vais enlever tout ça. Et ça va finir, et je vais lui donner encore plus de bénédictions fois 3 et je vais donc ikigwanje nshobora kumubwira mama my sister s'il te plaît ndabusabye mbabazi Chanel mubwira umwana amusabe papa we kigongo nimba ari papa wiwe arakenye n'umusazi ni byo muvuga lakini baba ni baba ni mzazi amechangia juu mupate hiyo tunda uramubwira je na papa wawe nuvyinjiremo gendo musabe papa wa kigongwe ivyi wacu na papa wawe turazinanye hano turahurira kuko ari ningiye bashaka guhera mu kabara ariko umwana wigize ubuyi wanyu twarakurondeye mu rukundo gendo musabe papa wa kigongwe aguhe benediction hanyuma ibindi turabandanya mu my sister s'il te plaît fais ça. None mwanya Bidondo uravye ikibazo kiri hagati ya Bidondo hagati ya Lolilo na Sean Queen n'umwana kuko bose urumva bafise ibikomere bose ninde muntu ubona mu uyu mwanya ari mwikosa kubganje iyo baita iyo sikosa utandukanya n'umuntu mukaguma muri beef donc bafise amakosa kandi na makosa bafise ibyo bintu kwisi yose biruzuye webana na mtu mnabakiana kareka beef c'est l'amour c'est ça je connais ça et moi aussi je vais nanje nabiciyemo biraguma umuntu mukatandukanya mukaguma kabisa kwambia ule mwanaume ni hivi na ule mwanamke ule ni hivi umuntu wagatuka umuntu birabaho nabisubiyemo kandi sasa hizo problem arigiye murenzi mipaka
zirabaho twese turabivivramo ariko s'il te plaît musipitishi domaine paka ufasi mkifika mko mnapatia watoto kubganje jewe munaenda munaharibu vitu yani munaenda munatobanga sasa limite inafika mseme tushachambana tushabifiana hapa sasa tushimamishi hapa tu sana familia kawaida tutaelewana maisha ya familia sio les langues en famille cela ni nabido ndo nyene utigera ubona na cyane cyane ashira umuryango wiwe mu bintu vya rezo sose why ni bido ndo udashobora kubwira wibona yashize mu bintu familia yiwe yashize mu bintu vya rezo sose cyane se ashobore kubagaragaza cyane kubera iki nanje byarabaye abantu barabizi cyagihe yari nduru yatari mu marezo sosiyo abantu barandondeye abadamu yaje muri rezo sosiyo akanuka nanje ngagenda ngamutuka ariko bro je nikuye amapire ngamurondera mama moi je suis désolé ndarushe nawe akambwira rega nanje ndarushe tukarondera twasubirana kandi twasubira kubaka n'ibintu biba tukubita nk'abana babiri kandi nivyandi ngwanderanije ngo none ubu tuvyaye kabiri oui, moi, je peux pas. C'est chaud là, c'est vumilia. Tu dirais tu n'as na bibi yangu Jani. Oya. Kandi urumva na imyako ugeze. Nararushe ngambwanga rushirega nanje ndarushe. C'est trop simple. Umuntu mwifuza agashambara n'ingorane, umuntu mwifuza mwamanisa agahuzu kamwe naho n'ingorane. Bidondo. Ikintu ca mbere ngirenda kwisubirisha nkese ndakubaze abafana bawo bitega iki kuko ukwezi kose kuraheze atakintu uri kurabahereza. Je kubwanje vraiment je m'excuse. Bon, nariteguye tukorana n'abantu bakamenda kugira ngo bamaye ama sponsor bamwe baramburose ugasanga ubu ndiko ndakora muri Bidondo Fashion igafasha kununa donc irikora sponsoriza ibintu bibiri donc muziki l'area yene ina sponsorize muziki na famille kandi nabakiriya murazi ko nabakiriya mfise vraiment ubu abantu barakenye kugira ngo umuntu wagure triko ya Sami ni problem nanje narirutse abantu bace bariruka mu mabalo nanje narirutse triko ya Sami uva ariko kuza kunshorera ni kwa kuntu uri sponsoriza gusoza nimba ari iyo Bidondo triko ya Irango 70 cyangwa 30 kandamuye na arondera gafuka bana c'est très simple ariko ikintu kuvuga s'il te plaît surtout ba diaspora rekanda bacane wemeye umusani urazi ko uri murundi uri hanze muri Amerika cyangwa Canada je sais pas wemeye umusani kumusponsoriza vraiment numwenzi kama wezi mwambie bwana ndugu yangu niko na hizi usimwachi zero sio bien vamos baniacha zero ananitikia afu kesho binakuwa black nabandi baririmbye ngo Bidondo kudasora bakambia ngo tufanye ndagusponsoriza date guize na bea ndugu yangu biko asuntumie zile la ngo unaona maprobleme njara na uko Bulaya toka kule Bidondo nta muririmbyi numwe gushikisa aha arashobora kugusanga ku kibanza sanzwe aho ukorera akakubara ati Bidondo habuziki kugira dushobore gukora na cyane yuko ubufisa abantu benshi wagiye nawe urafasha muri industry y'agakino kabiri gatanu nta muririmbyi no muri gero ubona parika hajya n'imodokari akavuga ati Bidondo mimi nakuya tabasi nikushoree ashina kushorea t-shirt inajua iko kusamira wewe kupige sasa 50 ariko numva ndinze ndaguha sasa 50 numva neza yuko ugiye kurekura igikorwa gishasha nta numwe bo bwanje mukombozi amaze gushika kenshi amaze kunshorera vraiment hasta la victoria thank you abandi baraza story tu baboku ni story turayaga tugasangira ariko umuntu aranshorera cyane ebara nashobora kumara ukwezi atanshorera ni hasta la victoria sen compose Lucifer vraiment nashobora kumara ukwezi ataza gutora ikintu iwanje ariko yarama amahera akambwira aya mahera yabike umunsi nzoza ikintu nzobona ngaha nzoca na nikuchukua tunabeba na bala yani uzo harura gusa ko byaheze n'umuntu arasponsoriza cyane mu baririmvyi n'umuririmvyi wa mbere akunda kuza akanshorera kandi nagabanya vraiment umwari yatsana iyo t-shirt ni 5000 afika natoa yebana nuko nyene
nanje nico gituma sindamuzimba ko ndazi ko uyu muntu nagaba ya ucumubwira ati benye ni hari nyene cyagiye narinjiye mu bintu byo kudandaza umuziki byari byananiye gato akabona mfise abana mfise umugore ma concert ndayabura akambira wewe vraiment mushobora kurara inzara vraiment sinshobora kumara ukwezi sindaza kugushorera kugusapotinga nanje ndabishimiye vraiment nico gituma ndatumye n'abandi mukambona mukaraba akantu kuri stati nundi yaramfashije Alvin Smith ariko ubu yaramevye kushorera nuko atari ngaha rega nakibangana kule njo bintu ndope tunarangulia hata profite kurangula huko kwa ndugu yangu na kule unakuwa ni bei chini sio mama na hapa unatia nauli unatia kwa taxi unatia tikia kutoka yani inakuwa ni problem Bidondo nyuma ya Raidi nyuma yuko Raidi heze ariko no munsi ntabwo tugeze tubona kava nkuko byahoze Bidondo afise show runaka Pasaka yoyo imeze gute kuri Bidondo kubijanye na show kubganje ari abantu bantumiye Gitega kuri Pasaka mbone turaheza gusinya amakontra Raidi sinagize show kuko benshi barantumiye kuri Raidi nka Munyabugete Beach ngahe ariko nababwiye ko ngo Raidi nari nemeye kuryoherwa na madami kuko yakunu mwabonye kuri social kumwe na madami n'abana tugiye gusenga twambaye neza Bidondo fashion yatwambise vraiment n'umuntu ya sponsoriza Nziza Desire tukasangira uryoherwa na famille na famille donc tuteguye akantu donc nari mfise ibintu byinshi byo gushimira Imana ndashimira donc sinari gukunda gukora ama concert umunsi wa Raidi après Raidi kuri Pasaka kontra ikagenda bien Igitega nzobanje abanyagitega irapatata sawa Bidondo turangiza utubwira yuko famille imeze neza no ngenda kubya yuko uberewe sana no ngenda kubari ati nice ikintu neza na neza bejeje abafana bawe mo ikintu ngira abafana barabonye audio ya Jena Olga barabonye audio ya Nana ariko izo clip mu misiri kuraza ndibaza ko nzo baturisa clip izo audio nzo waroze ya sponsors ewana ndiko ndagerageza fuma ndandaza ivyema ariko izo clip bazozibona Bidondo ndagushimiye nica ikintu niba nibagiwe kukubaza gabasha nawe wibaze wiyishura kumbaza ndashobora kubabwira abafanzi banje twabaririmbyi bakera murazi ko YouTube ziwacu ziraryama mubwire subscribe kuri YouTube kugira ngo mubandanye umuririmbyi akarekura akantu ukakabona no muri ma TikTok muraturondera ukandika Bidondo Love no kuri Facebook Bidondo Love cumbona umbwire kugira ngo turisa akantu ucukabona direct na ITV tagute G5 Media TV G5 Media TV ya mugire subscribe kugira ngo undi munsi bakanumira muca mubona mwoto direct bayita mwoto Bidondo ndagushimiye Nibaze ko n'undi munsi zo kwamagara muzonyitana asante sana ya reka ndababwira ati amahoro y'Imana bane namwe na cyane ko twari kumwe na Bidondo Love benshi basanzwe bamuzi ni Generation ndababwira ati kuri micro ku majwi n'amashusho televiziyo yanyu ya G5 Media TV gana mukore subscribe share comment kugira ngo mushobore kumbarira aho byafiriye naho bitaba bimeze neza hama mu nyuma kugira ngo dushobore gusubiramo ibikorwa neza bimeze neza reka ndababwira ati ndabaramukije nongira ndanabasezera ciao ciao